Turabaramukije muri kino gitondo tubazaniye amakuru atandukanye, amakuru ariko aragenda avugwa hirya no hino mu gihugu cacu c'Uburundi, mu bihugu vy'ibiyaga binini. Umutekano niwo tuza kwibandako. Igisata c'umutekano kirabandanya guhungabana, aho rero Uburundi buriko burarunda ingabo nyinshi ku mupaka wa Ruhwa. Aho ni mu ntara ya Cibitoke, yahora ari Cibitoke muri komine Rugombo, komine Mugina na komine Mabayi, uburengero bushira uburaruko, aho u Rwanda ruhana urubibe n'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu birabandanya gukomera cane ku mutumba wa Rukana, nk'uko vyaciye vyibonekeza ukungene Uburundi bwarunzeyo abasirikare benshi. Habonetse kandi n'amasanamu y'ingabo z'Uburundi ziriko zirasohoka mu Burundi zinjira muri Kongo. Benshi batari bakeye bariko baribaza ko ibintu bigiye gukomera cane. Hari kwibaza se Uburundi bwoba bugiye kugaba igitero ku Rwanda? Kuki bariko bararunda ingabo ku mutumba, ku musozi wa Rukana uhanamiye igihugu c'u Rwanda? Hashizwe ibirindiro bishika kuri bibiri vyose ngaho muri ako karere gahanamiye u Rwanda. Ni muri ubwo ni akarere ka Rusizi ku gihugu c'u Rwanda, nayo bikaba muri komine ya Rugombo yahahora yo mu gihugu c'Uburundi. Nk'uko ibintu biriko biragenda vyibonekeza, amakuru adusumira ku masoko yacu ari ngaho mu ntara ya Cibitoke. Kuri ubu ngubu ni mu ntara ya Bujumbura, mu ntara nshasha yagutse, aho rero biboneka ko ibintu bibandanya gukomera cane, umutekano ukaba ubandanya guhungabana. Kuva muri uku kwezi kwa Kigarama guheze, umutekano warongerejwe ku mupaka Uburundi buhana n'ibihugu vya Kongo y'intwaro rusange hamwe n'u Rwanda ku gice co kuruwa muri komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rukana ahashizwe ibirindiro bafise ubwoba n'amakenga ko umutekano wabo ushobora guhungabana umwanya n'umwanya. Inkuru tubaza Dinye Karondo. Kuva hagati mu kwezi kwa Kigarama niho umutekano watangwa gukomezwa mu gice c'umupaka w'Uburundi ukora ku bihugu vya Kongo n'u Rwanda witwa Ruhwa muri komine Cibitoke. Ivyo bikaba vyaragaragariye ku bwinshi bw'abajeje umutekano bibonekeza ku mutumba wa Rukana ahashizweho ibirindiro bibiri nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rukana, zone Rukana, bafise ubwoba bwinshi cane muri iyi minsi bivuye ku kuntu abajejwe umutekano baguma bongerezwa ku bwinshi bazanwa muri ako karere k'uwo mutumba wacu. Hari pozisiyo zibiri, pozisiyo yo kw'irabiro niyo ku Gitwe. Izo pozisiyo zose ziriko abasoda benshi, imodoka ziguma zisomba zizana abasoda n'abapolisi. Ibi rero bikaba bihagaritse umutima abanyagihugu muri ico gice, aho bavuga ko bafise ubwoba ko umutekano wabo ushobora guhungabana isaha n'isaha nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Abenegihugu bararanda buca bibaza ko umwana umuntu ashobora kuba intambara, kubonye abasoda bakaba baza kubwisha uko badahora baza, baca bagira ubwoba. Hambavu y'izo ngingo zo gukomeza umutekano, n'izindi ngingo zarafashwe aho abanyagihugu begereye ico gice bategerezwa gutaha imbere y'isaha 12 z'umugoroba. Ivyo abanyagihugu bavuga ko bizohungabanya ibikorwa vyabo harimwo n'ivy'ubudandaji. Arakoze Dinye. Nk'uko rero muhejeje kuvyumviriza, inkuru dukesha ikimenyeshamakuru RPA, ku mumenyeshamakuru Dinye Karondo yatohoje iyo nkuru. Abanyagihugu baramubwiye ukungene biyumvira, ukungene kandi bariko barabona abasoda baguma bongerezwa ngaho kuri uwo mutumba wa Rukana muri iyo komine ya Cibitoke mu ntara yaguye ya Bujumbura. Ibintu bibandanya gukomera. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.
Tuvuye kuri iyi nkuru rero yo mu gisata c'umutekano, reka tunyarukire mu gisata ca politike. Indyane ni zose ngaha mu gihugu c'Uburundi, ibintu birabandanya gukomera cane hagati ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo mbere n'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye. Ni ibiki biriko birabandanya kuja mbere hagati y'abo bagabo? Ibintu vyifashe gute muri kino gihe hagati ya Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo nk'uko amasoko yacu abandanya kugenda abidushikiriza? Ni ingorane zikomeye cane ku bibandanya kugenda bishika muri bano bategetsi, kuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo biboneka ko abangamiye Fondasiyo Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo yatunganije umunsi w'amashimwe. Ni mu gihe hahora Varisito Ndayishimiye nawe atunganya umuryango wiwe nyine utunganya amasengesho yo gushima Imana ku kibuga ciwe citiriwe Nkurunziza Peace Park Complex Stadium kiri i Gisenyi muri komine Makamba, aho ni mu bumanuko. Hazoba kuri uyu w'Imana, ubwo ni ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 11 ukwezi n'inzero umwaka n'ibihumbi 2026. Ibikorwa bizotangurwa n'imisa izoba isaha 2 z'igitondo muri Paroisse Saint Pierre Claver y'i Makamba. Ibikurikira ni ku kibuga ca Reveriyano Ndikuriyo, defile y'imbonerakure n'ibiswi vy'inkona kuva isaha 4 gushika isaha 7:20. Ibikorwa vyo kwinonora imitsi kuva isaha 7:25 gushika isaha 7:50. Urukino rw'umupira w'amaguru kuva isaha 8 gushika isaha 10. Ibi bikorwa vyose bifise icivugo kiri muri Zaburi y'118 gushika ku murongo kuva ku murongo wa 24. Uyu niwo munsi uhoraho yashizeho, turawunezererwako tukawuhimbarirwako, niko iyo Zaburi ibivuga. Uwuzobeshera Ndikuriyo niwe uzovuga ko atazi ivyo ashaka canke ko abinyegeza. Ivyo avuga n'ivyo akora, imvugo n'ingiro vyiwe birasa. Hari umuntu atunganya umunsi w'amashimwe ku Mana ukarangwa na defile y'imbonerakure, iyo awita umunsi wo guhaya imirya. Mu yandi majambo agize ati ninde afise nk'aba tugahaya. Uwo ni Varisito Ndayishimiye rero aratekewe n'icoba gikomakomeye cane ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora kuba adashaka nyine kumutembagaza ku butegetsi, kandi turahora tubibabwira mu makuru yacu twagiye dutunganya. Biraboneka ko Reveriyano Ndikuriyo ashaka kuzoba umukuru w'igihugu mu bihe bizoza, mu mwaka uza tugiye kujamo, akaba ari we nyine atwara igihugu agasubirira Varisito Ndayishimiye, uko biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ibintu ntago vyoroshe na gatoya kwa Ndayishimiye. Nawe aratekewe n'icoba ko umwanya ku mwanya ashobora gukurwa muri aya mabanga,
agakombogwa kandi agakombogwa n'ibihangange biboneka ko bitamworoheye na gatoyi muri kino gihe ari ku butegetsi. Nayo Varisito Ndayishimiye tukiri muri politike arabandanya kuvuga ko abashikiranganji hafi ya bose ngo bariko barakurira inkofero umushikiranganji wa finance, ngo koko ngo yabonetse ko ngo ari umugabo w'imvuga kuri kandi arinda agatinyuka kubahuka, akavuga abasuma bariko baranyonya itunga ry'igihugu. Muri abo basuma kandi akaba arimwo ibihangange bikomeye cane. Uyu mushikiranganji kandi ariko araronka amakete atariko igikumwo, arya makete azwi ku materagite, aho bivugwa ko rero ayo makete ariko arakira ariko aramutera ubwoba gashobora kugandagurwa umwanya ku mwanya, bivanye n'ivyo yagiye aratangaza mu basuma bariko bariba igihugu. Muri abo basuma kandi hakaba havugwamwo umusuma ruhagwa nimero ya mbere Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Uyu nawe ngo ni umusuma mu bandi kuko arafise vyinshi anyonora biciye mu mashirahamwe atandukanye afise ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni ingorane zikomakomeye cane kuri uyu mushikiranganji w'ikigega ca leta Dr Alain Ndikumana asanzwe atwaye ico kigega kandi akaba ariko aragwanya ubusuma. Abandi bashikiranganji batohora bakora kandi batinye kubandanya kugenda bashikiriza nk'uko ibintu bibandanya kugenda bitangazwa, ibintu bibandanya kugenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Nayo abanyagihugu bo muri zone Mabanda barabandanya kwidoga ko hari ubusuma bwimonogoje, ubusuma bw'ibitungwa, ngo umugwi witwaje ivyuma, imipanga, amacumu n'amahiri bariko baraja kwiba muri uyu mutumba wa Mabanda, muri zone Mabanda bakaja kwiba. Mu kuja kwiba barabanza bakugarana bene urugo, baheza kubugaranira mu nzu bagaca biba atawubakomakoma, bariba ibintu vy'agaciro canke ibintu vy'akamaro vyose basanze mu nzu canke mu nzu zo hanze, harimo nk'ibitungwa, impene, inkoko n'ibindi bintu vy'akamaro nyine bitandukanye. Imihana ishika 8 kubw'amasoko yacu niko badutangarije ko ariyo ishobora kuba ihejeje kwibwamwo, kandi abo bantu bakaba batamenyekana, n'ibitungwa vyabo n'ibikoresho vyabo vy'akamaro biba vyaciye vyibwa ntibice bifatwa ngo bitahukanwe hamenyekane abaciye biba ivyo bintu vy'akamaro. Abo basuma rero hakaba hasabwa ko abajejwe umutekano bokanura cane kugira ngo barinde abanyagihugu bajejwe kurinda, no kugira ngo hafatwe abo basuma batabandanya kwimonogoza bikazoshika no mu yandi mazone nk'uko biriko biragenda bitangazwa. Nayo mu ntara ya Gitega muri komine na zone Bugendana bikaba biriko baravuga ko abana bariko barirukanwa ku mashure bivanye n'uko ngo bataguze inkweto zifunze canke ibirato bipfunze n'amashesheti yavyo. Bavuga ko abavyeyi bamwe bamwe babuze ubushobozi, akaryo ko kuba baronka ivyo birato n'ayo mashesheti. Hari ngo amashure yatanguye kwirukana abo banyeshuri babuze ubwo bushobozi bwo kugura ivyo birato bifunze, nk'uko vyaciye bitegekwa ko abanyeshure bose bazoba bambaye ibirato bifunze n'amashesheti. Muri bamwe mu bidoga mu bavyeyi rero baravuga ko hari abana bashobora no guhebeshwa amashure bivanye no kutaronka ivyo bikoresho nyine bariko barabandanya bagenda basabwa n'ibigo vy'amashure, bagasaba ko abayobozi bodohoka bakorohereza abo bavyeyi, kuko kandi ngo n'abana bariko barasigwa n'ivyigwa kuko ivyigwa bidahagarara mu gihe abo bana baciye birukanwa.
Amakuru yacu rero naha tuyasoreje, mwafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.